bakunzi ba Burundi News Publication, nizeye ko muri benshi duteramanye turi kumwe na Patiri Desire Bireha. Uno munsi mwijambo rya jambo tuza kuganira ku mubano w'Imana n'umucumuzi, mbere tubigereranye n'umubano w'umuntu asanzwe n'uwamugiriye nabi. Ego twifashishije ijambo rero dukura muri Luka mu kigabane ca 15 umurongo wa mbere, umuntu agashikana ku murongo wa kabiri, ugaca usimbiza ukagenda ku murongo wa 11 gushitsa ku murongo wa 32. Abatoza kori n'abacumuzi bahora baza bose aho Yezu ari ngo bamwumvirize. Abafarisayo rero n'abanditsi baja mu vyo kwidodomba bavuga bati, uwo muntu yakiriza yompi abacumuzi akongera agasangira nabo. Yezu rero arababwira ati, habaye umuntu yari afise abahungu babiri. Umuhungu mutoyi abwira se ati, dawe ntabazi intoranwa yanje. Se rero arabatoranya imisi mikenye iheze, wa muhungu mutoyi akoranya ivyiwe vyose, yigira mu ntara ya kure, asesagura itunga ryiwe, acika ikiyerere. Vyose bimaze kumuherako, hatera ikigoyi muri iyo ntara, atangura gukena. Araheza agenda gushumbira umuntu wo muri iyo ntara, nawe amurungika mw'itongo ryiwe ngo amuragirire ingurube. Yahora ashaka kwihembuza ibishishwa ingurube zarya, yamara nta numwe yabimuha. Niho rero yumvira ati, abashumba ba dawe barya uko bashaka, bangana iki? Nanje hano ndiko ndicwa n'inzara. Reka mve hasi ngende kwa dawe mpeze ndamubwire nti, dawe naracumuye kuba mwijuru, nongera ndagucumurako. Ntibikinkwiye rero ko nitwa umwana wawe, ntabara umfate nk'umwe mu bacangiro bawe. Arahaguruka rero asubira kwa se. Akiri kure se aramubona, yumva ikigongwe kiravyutse, ariruka amugwa ku bitugu aramusoma. Wa muhungu araheza abwira se ati, dawe naracumuye kuba mwijuru, nongera ngucumurako, singikwiye kwitwa umwana wawe. Se we yamara abwira abasuku biwe ati, nimuzane ikanzu nziza cane mumwambike, mubwire ko mumwambike impeta ku rutoki n'inkweto ku birenge. Murabe kandi ikimasa kinuze mu kibage, dufungure twinezererwe, kuko uwo muhungu wanje yari yapfuye, none yasubiye kuba muzima. Yari yazimiye, none yazimurutse. Nuko rero baja mu vyo kwinezererwa. Ariko rero wa muhungu mukuru yari mu mirima, atashe yegereye inzu, yumva inanga n'uririmbo bisekera. Yakura rero umusuku amubaza ivyo ari vyo. Wa musuku aramwishura ati, numwe muri umunawe yagarutse, mbere so yabaze ikimasa kinuze, kuko yasubiye kumubona akidundega. Biraheza rero bimutera ishavu, aranka kwinjira. Sera arasohoka aja mu vyo kumuhoyahoya. Nawe yishura se ati, iyi myaka maze ngukorera ntaho nigeze nkugambararira, yamara ntiwigeze umpa n'agahene ngo nezerwe hamwe n'abagenzi banje. None uwo muhungu wawe yamariye ivyiwe mu bumaraya, aragarutse umubagira ikimasa kinuze. Se araheza aramwishura ati, mwana we wangumye iruhande, ivyo mfise vyose ni ivyawe. Nawe ntiwari kureka kunezerwa tubonye murumunawe yari yapfuye, yasubiye kuba muzima, yari yazimiye, none yazimurutse. Ndavye inkuru nziza iheruka, Yezu yarakariye cane abadahinduka. Yavuze ati, mudahindutse muzotikira. Mugabo aha abafarisayo bariko baramwagiriza ko agendana n'abasangira n'abacumuzi. Ngaho uri uragereranya ivyo bintu, urabona yuko umenga abo bafarisayo bariko bavuga vyo. Umuntu adashaka bakora ikibi hanyuma akaca asangira nabo.
oya no gutahura neza Eh. dufatiye ku nkuru nziza yo ku munsi w'Imana uheruka ngo Yezu baje kumubwira ngo abantu Pilato yakurikije inkuka yabo kugira ngo bari biteze yuko acagira igihanda afashe ati Pilato n'umugesera araka canke gahava akagira ati abo bantu niborubona kuko kenshi mu banyisirayeli barabona yuko umuntu yashikwe n'ivyago ari nk'Imana imuhanye kumbe bari biteze yuko aca avuga kumbura agira ati abo bantu ntiborubona bagiye guhereza bafise imitima ibiri imbere y'Imana Imana iciba ibarekurira ko Pilato mugabo si ivyo Yezu inyishu yabahaye kwabaye ukubasubiza muri bo ni hamwe Yezu adakunda umuntu aza kurunguruka umutima w'uwundi mugabo atarabagwiwe gacabwiye ati namwe nimutihana nuko bizogenda agomba kutwereka yuko mu bisanzwe iyo twimenyereye mu bibi hariho ibintu vyonona muri twebwe mu buzima bwacu bigatikira bigapfa bikagenda turabibona gashobora kubona umuntu yihaye nk'ibintu bibi ukabona apfa agenda ukabona nk'umuntu yahora ari umuntu ameze neza agatangura kuzaragendera nko mu kabi kakaboregwe agapfa agafata cashitseko hari uwonzi wamenga yarongowe n'inzoga yabanye n'inzoga arapfa ubona umenga ibintu byose biramuhezeko n'akaroro gatonya hariho ibibi iyo tubiretse biratwica bikica ubuzima bikica ikibano bikica eka mbere n'ibidukikije uyu munsi rero mugabo Yezu n'ubundi atwereka ingene Imana iri kigongwe kugira ngo n'ubundi umuntu ntiyicwe n'inabi mu isanzwe Imana yigize ikigongwe si ikigongwe kimwe c'ukuyeyemvya no kurenzako ni ikigongwe c'ugukiza umuntu kugira ngo agobotogwe mu nabi kuko buryo twamaze gukora inabi iratuzingazinga tugasanga twebwe nyine ntitugishobora kuyikuramo Imana n'umunyakigongwe kuko iha karyo umuntu kugira ngo imugobotora ahantu atabagishobora kwikura mu bibi biba byara aba yaramaze nugira nti kugutakariramo ari aha rero uyu mugani na cane cane hari ikintu Yezu agomba kwigisha agomba gutanga ishusho nshasha y'Imana ishusho nshasha ya se wiwe kandi agatangiramwo n'ishusho amaze kuvuga se w'ingene ameze hajya bariko arivuga nawe ingene ameze kuko ngo asangiye kamere na se muri rwa rurimbo rw'ukwemera asangiye kamere na se hari abaca bavuga ati wenda adasangiye kamere na se hari abusanga basangiye bakame na banyina babo barasa abagomba kuvuga ingene ari umuntu afise umutima urondera gukiza utarondera ahubwo gutikiza aha rero Yezu agacuye umugani kugira ngo yerekane ko Imana ifise ikigongwe co guha kandi karyo umuntu ntabura akaryo gushobora nugira nti kwigarura kwisama uyu munsi hari amajambo dusigaye dukoresha cyane ibintu vya resilience resilience umenga no kwivyukiranya mugabo urashobora kwivyukiranya ugasanga apana kwivyukiranya harimo no kubanza kumenyera ukacurondera rero kwivyukiranya kwivyukiranya hamwe umuntu ubona umenga aravuye ahantu araciye akenga arakangutse arasubiye canke aravuye n'ahantu bamenga ibintu byari bya mwubitse hasi agasubira akaduga ubuzima bugasubira bugatoha bukaduga bukaja ahantu heza mugira nti Imana rero niyitanga ubwo bushobozi bwo gukura ivyo bintu tuba twaramaze kujamwo bikatunanira kuvamo hariho abantu umva baza batwitura baganya bagira bati muratwigisha guhinduka ati mugabo turagerageza bikana bikatunanira ugasanga rero benaho hakenerwa inguvu z'Imana burya hariho ibibi dushobora gukora ukamenga ni bibi menga bigarukira nyene ku magara make y'umuntu mugabo n'ibibi dukora uko tubikora ugasanga havuye haziramwo ububasha bw'ikintu mu kwemera twita shetani kikaba ikintu c'inguvu
nivyo kandi iyo twakoze n'ibibi hariho ico no kwita mu kirundi sinshotse ntora neza ijambo ico twita la mémoire le souvenir la mémoire y'ikintu yibika muri twebwe mugabo burya hariho ubundi bubasha wibuza bugakorera kuri iyo mémoire ukaza wumva umenga ibaye une mémoire mu gifaransa bita trop prégnante imwe wumva umenga irakuyoye ukamenga igusubije nyene mu ibuti mu mushuira w'ikintu uko wagikoze ukumva umenga ni gishasha muri ukumva umenga ugize icipfuzo cyo gushaka gusubira hahandi kandi ukumva n'inguvu zigusunika ukabura ingene usubiza inyuma ni hamwe bavuga yuko ngaho umuntu mbere abakenewe kuvugirwa ko ijambo ry'ukumuzitura kumubohora kuhamagara ubasha bw'Imana bakamudelivera bakamubohoza hari abatavyemera ko mugabo turatubibona mu buzima bw'abantu hari abo babohoza ukabona yuko umenga sinzi ahantu avuye boneka yuko umenga Yezu agira ati ntabashitsemwo ntashitseho bacumuzi bari ntibishoboka n'umuganga kugira kuvure murahura mukavugana ukamubwira ingene urwaye ukarata ingwara kugira kuvure ariko nk'umuntu twebwe urazi mu kibano umuntu iyo ari umuntu bazi bose ko afise ingeso mbi ko agendera mu bitari ivyo dufise akantu kumukumira ntushake ko uwawe agendana nawe ntushake kubuza bawe kugendana nawe kuko bavuga bati ubana na suneba ugasuneba nkawe umuntu ivyo yobishobora umuntu yoshobora gufasha uwundi muntu kuva mu gicumuro gute abacumuzi abanyakabi kubiboneka inyuma bashobora kuba bakora ibintu bimwe mugabo badasangiye umutima umwe akabona amantanga niko nyene tubona muri Bibiliya urabona Yezu ari hagati y'ibisuma bibiri byose n'ibisuma ariko ntibisangiye umutima hariho umunyakabi ubona umenga araryohewe no kuba ari muri ako kabi uyo ntuzobwira uwawe utize murajana kandi wumva umenga agufise ko ububasha agufise ko influence yo kuguka kwegera mu vyiwe hariho n'umunyakabi ababazwa n'ivyo arimwo ahubwo yumva abuze umuntu yo kwishimikiza kugira ngo ave ngaho nabo rero abo nukuvuga yuko abamaze kunyotegwa kuva aho hantu abamaze nogira ntigushobora kuba mu gihagararo c'umuntu yamaze mu mutima kuhava mugabo akabura ingoga zimwunganira zo kugira ngo ava aho hantu kuko kuva mu kabisi ikintu coroshe turatubona nka twe usanga two turaherekeza abantu usanga baca mu bintu byinshi bigoye ukabona yuko rero abanyakabi niko hari igihe tubafatira mu kivunga ariko ntibasangiye umutima umuntu ari mu ngeso mbi kumuharira ivomo canke twomugarura ahubwo nibyo navuze yuko biravana bigeze uvuga umugani ngo baranasuni bagasuneba nkawe mugabo rundi mugani mwiza wundi nawo gusaba umwiza mugasa biravana kujya nabivuze umuntu iyo ari mu bibi ingene wenyene aba yiyakira muri ivyo ashima kwigumiraho canke n'umuntu yumva ati najewe biranduhishije ndashaka kuhava nk'uyo rero ashaka kuhava yumva arushe uyo nitwo muhariva ahubwo turamufasha uyo nawe kumbure bitara umutima tarakabuka ngo yumve ko ari ahantu habi aveyo hari igihe ukoresha utuntu bene utwo mugabo ntugira ibintu byo guhasha ngo uhereze ko mugabo ashaka kubikoresha mu buryo bwo kugira ngo urabe ko uwo mwumvisha gatonya yuko hari ahantu ababaza ubuzima rimwe n'umuntu agatanga ibihano atari ibihano byo kuvunira kw'inkoni byo guheza y'umuntu mugabo byo kurondera guhanura aho kenshi ntiwatugora suvuga yuko umenga umuntu rero adashaka kuva mu kibi wocumurekerana gutyo canke wocumukumira nugira nti ni bimwe vyuko naho wogira turamuhaye akantu k'agahano ni igihano mvuge ni pedagogique cyo gufasha umuzirikanyi wiwe n'umutima we gushobora gusubira kumva neza ingene ivyo arimwo bishobora kumukwegera kandi bibabaza ubuzima bw'abandi ego hari uyu mugani umuvyeyi w'ikigongo n'umugani umenga yemwe ni ibintu Imana igira ikigongo bikadutirimutse
bi- ariko Imana birengeje igira ikigongwe bigatirimutsa abantu birengeje Eh, umwana arabaye kigaba nyine arigiriye kandi by'ukuri aragiye kandi aramuretse arabandanije aramuhaye aramuretse ararungitse iyo abanza akamugarana ahantu aramuhaye ati guma ngaho uja he ego. Eh, Uyu muhungu by'ukuri yarakwiye kwakirwa agarutse bavuga canke ngire uyu yari kubanza akamucisha ko abana b'intoki akabanza akabanza akamuhana naho nyene Imana hari igihe igira imbabazi. Aha Yezu ariko aravuga umutima wase, ariko aravuga umutima wiwe, nugira nti kandi n'ubundi arabagira bati yasesaguye amatungo angana gutyo agaruke amace yononye byose, ntibamuhaye igihano ngo kimuhanure. Oya, ibihano we nyene ubuzima bwaramuhanye. Ibaza hagera ahantu we nyene ngo yicuza kipfuza aje yihanye kuko agira ati sinari nkwiye no gusubira mu bana bawe, shira mu bashumba. Hari ahantu ubuzima bwamuhanye bwamubabaje, arumva ati ingene sigaye meze kandi kwa data hari abasuku benshi bamerewe neza. Se arumva Yezu agomba kutwumvisha ingene se wiwe yumva umutima hariya kure. Twebwe kenshi turaba ibiharuro vy'ivyabaye, mugabo ntituzi kurengera ku vyabaye ngo twumve ikiri hariya mu mutima w'umuntu hariya indani. Aha Yezu agomba kutwumvisha ingene Imana idashoka ifatira bwa mbere ku vyononekaye, mugabo yumviriza umutima w'umuntu. Uyu mwana arimwo ukwihana gukomeye cyane, arimo ukwihana gukomeye, nubwo yaje umenga azanywe n'ivyo ashaka kurya, kandi bose umenga harimo akantu ugomba kurya. Nshira mu basuku nshoboye kuza ndarya n'uyu nawe ati nta nagahene wamaye ngo ndye hamwe n'abagenzi banjye, ugasanga umenga ni ibiharuro, mugabo se uyu muvyeyi akagaragara nk'umuvyeyi adafatira ku biharuro vy'ivyo bashaka, mugabo kuko abakunda ari abana biwe bose agasubira mbere akanabanywanisha, akagomba kubashira hamwe. Ko hari umwe yari yagumutse agira ati oya sinumva uyu muhungu wawe, urumva ako kantu uyu muhungu wawe ntacumva yuko umenga hari ico bapfana. Kakantu k'abantu bibaza bati turagororotse, uwundi mubi akwiye ibihano, mugabo ntagombe kumva ikindi kiri mu mutima we yavuga ati ni mubi. Ubwo wumvise neza ikiri mu mutima wiwe, kuko ibibi nivyo birahari, mugabo umutima wiwe nawo. Uyu muvyeyi rero n'umuvyeyi w'umutima. Hari akantu waruvuze ngo kubona muhitunga akamureka akagenda akavyonona. Nogira nti aha Yezu abagomba kuvuga wa mutima w'Imana, ingene Imana irekera umwidegemvyo umuntu. Imana si nka wa muvyeyi yama ariko aracunga umwana n'igihe azi ko amusizi wenyine asiga yugaranye, ko agira ati oya, iraturekera umwidegemvyo. Umwidegemvyo ni ingabirano ikomeye Imana yaduhaye, ni nayo iheza igatuma ngira nti urukundo, ikigongwe bigira isiguro n'akanovera, kuko uyu mwana n'ubundi mu kugaruka yagarutse umwidegemvyo wiwe, kujya yagiye umwidegemvyo. Imana ingene iduha umwidegemvyo ntiyuzure hose, nitwame twumva umenga dukora ibintu kubwoba bw'igitsure c'Imana, umenga iguma iducunze nk'umupolisi. Oya, iratureka. Ibi navyimuhaye no kuvuga ni vya bintu byose yaduhaye mu buzima, nizangabirano nayo matungo y'ubwenge, y'umuzirikanyi, y'ugushaka, y'ubuhinga, y'ubumenyi. None ubikoze iki? Ubikoresha nk'ikiyerere gisesagura, canke ubikoresha kubw'ineza yawe n'abandi, kubw'inahazwa ryo yabiguhaye? Mukama akabikurekera mu mwidegemvyo, kuko yaraguhaye ubwenge, yaraguhaye umutima, yaraguhaye umuzirikanyi, yarakwishushanijeko. Mu bisanzwe naho Imana ibiduhaye umwidegemvyo ikatureka, itugumamwo muri rya shusho yaduhaye, ico twita la conscience, umuzirikanyi mwiza. Hari umuntu yohava yiyumvira ati ko Imana indekera umwidegemvyo, reka nikorera ivyo nishakiye, nihagira ninumva ndushe nzosaba ikigo. Nk'umuntu nk'uwo mubwira igapati yovuga gutyo, koba ari ugufata nabi
ukwihangana kw'Imana, gufata nabi imbabazi z'Imana, kuba ari ugusesagura ukwihangana kw'Imana. Imana itwihanganira kugira ngo tugaruke, ntitwihanganira kugira ngo ahubwo dutakare. Ubu uri gufata nabi ukwihangana kw'Imana kandi bikugaruka kuko ntuzi ko benshi ariyumvira ati reka ndabikore ngo nihagera nzogaruka. Mugabo hari ikintu twibagira gikomeye cyane, kuko wagiye ukoze ikintu kibi niko kigushira ku mugozi wacu. Uko ubandanya ukora ibindi niko bikuzinga, niko bigutwara inguvu zo gusubira inyuma. Sinzi ugize kuvuga ati plus tu t'engages dans une chose, plus il est difficile de reculer. Ni nk'uko igihe uguma ukora ibyiza bigushiramo inguvu zavyo, bigushiramo ubwiza bwavyo, uguma ukomera mu byiza. Hamwe bavuga ngo tuva mu bwiza twinjira mu bundi. Nayo igihe uguma ukora ibibi uko ubikora, benshi baza ngo nabikoze vyaheze inyuma, mugabo hari ikintu mba nikoze ko jewe nyene kica kinzingira muri cyo. Iri jambo ry'Imana je nagumye ndaribona mu ruhande ukubabariranira, kurekuriranira, kuba Imana uheze twavuze ivyo guhinduka, hanyuma hano urabona ko ari kurekuriranira naho ngira biba wakoze ibi umuntu yagukoreye ibi babaje gusumba, ko nk'uwo muvyeyi yari yatakaje vyinshi. Wirantuma niyumvirana imbega none umuntu nk'umuntu je norekurira umuntu wangiriye nabi kangahe canke vyovana n'ivyo yankoreye. Ku munsi w'Imana twariko tuvuga kwigaya guhinduka. Igihe twigaye tugahinduka tukagaruka ku Mana, uyu munsi tuvuga ingene itwakira ikatugirira ikigongwe, mbere ukaba umunsi mukuru. Hari ahandi hantu yeze bivuga nyene ngaha nyene kwaruka muri gabane menga 15 ingene umuntu yigaruye agahinduka, nogira nti abatanze umunsi mukuru mw'ijuru, ngo akanyamuneza bitera Imana n'abijuru ngo gasumbya ko akotegwa n'aberanda 99 atakabibiyagiriza. Kubera iki? Nubundi numvise ikibazo cyawe bitunanira kurekura, kuko usanga umenga ivyo umuntu vyashitse akonona tubiha agaciro gusumba uyo muntu agarutse. Aho niho bigoreye ku Mana. Mugabo umuntu aguma kuri yo kuko ari mw'ishusho yayo, aguma kuri yo afise agaciro karengeye n'ivyo yononye. Bitavuga yuko umenga ivyo yononye ntaco bivuze, oya, mugabo agumana agaciro k'ivyo yononye. Hanyuma mugabo ikigongwe cuzuye kigaherekeza wa muntu asubiye kwakirwa mu gaciro kiwe, akinjira mu ntumbero y'ugusanura ibyo yasanzaje, ibyo yasambuye, ibyo yononye. Abenshi mama bibaza yuko umenga ikigongwe nikigarukira hajya bakubwiye bati turakugiriye ikigongwe. Oya, ikigongwe cuzuye burya gihera mu kwigaya, hanyuma kigahimbazwa kigahanwa hagati y'uwacumuye n'uwacumuriwe, hanyuma kikabandanya mu gusanura impongano. Benshi impongano no kuvuga guhonga, no kuvuga gusa n'ugomba gusubiramwo ivyo wononye ukagerageza kubisubiza neza, kubitunganya neza. Haji impongano ikomeye benshi nuko tuyifata nabi, ni impongano umenga turiko turasanura ivyo twononye, mugabo tuba turiko turisanura twebwe nyene tuba twononye, ariko kandi tukaba turiko turanasubiza mu mwizero uwo twononeye. Nico gituma igihe tugarukiye gusa muri urya mwanya twahanye twavuganye ikigongwe ntibiba biheze. Hariho umwanya wo kwigaya, hariho umwanya wo guhimbaza no guhana ikigongwe, hariho n'umwanya wo kugitwara mu buzima ngo gisubire kivyura ubuzima, kisubire kibugabira ubwiza bwacu, nako gisubire kigarukana ubwiza mu buzima. Ahandi ho kiba gicikiye hagati ntikiba gishitse. Hari ivyo usanga umuntu aba yarononye ataba gishobora gusubizaho. Uwishe umuntu ashobora kugaruka. Mugabo nk'uyo wishe uyo muntu akaba azi ko yasize abana, yasize umuryango, aragenda akabasaba imbabazi, akaraba ivyo abunganiramwo, akabaremurura mu vy'ubuzima, uwo muntu wabo yari kubafasha.
habaye icaha igicumuro uruhara rw'uwacumuye nuruhe uruhara rw'uwacumuweko nuruhe mbega uruhara rw'ikibano nuruhe kugira ngo abo bantu bashobore kunywana neza ubumenga bukwi na bukwi duca twimvira tuti ego uwacumuye nasaba ikigongwe uwacumuriwe natanga ikigongwe hama ikibano gice gira umunsi mukuru dushira ibindi y'inzoga tunwe twarikuraniye ce serait trop simpliste ubwa mbere nogira nti uruhara rwogora guca uvuga uti ni nuku ubwa mbere nuko nibaza ko gufasha abantu kumva yuko ikigongwe gikenewe guhariranira kandi atari uguhariranira yuko umenga bizirikiye kuri umwe canke ku wundi kuko bose barababajwe n'ico kibi burya nujya muntu aba yaragikoze kiba caramubabaje nawe nyene arakeneye kukiremurwa mugabo hari igihe ushobora gusanga abatarashika kuri uyo muzirikanyi kuri iyo conscience ni byiza yuko umuntu babanza kumufasha kumva ko yagize nabi kuko biragoye ko umuntu yoza gusaba ikigongo atumva ko yagize nabi ntibibe bimwe vy'uko umenga no kunyarutsa ibintu kubishira mu gihe ca politike kubishiramwe ibintu vya politike oya ni vyitonderwe kuko ni ibintu vy'imitima y'abantu kumviriza imitima y'abantu ahira higeze bigaherekezwa neza hanyuma bigategurwa neza bikavyara umusaruro mwiza w'abantu bumva yuko baronse umwanya wo guca irya nino ivyabaye kandi bakabigirana umutima nogira nti wabagomba kugurura akazoza gashasha kandi bakaba bafise n'abantu b'igihagararo bashobora kubafasha kurikuriranira rero si ikibazo mwe cyo kuvuga ngo mbega ngo nazi muri oya ni kibazo cyo kubaho canke cyo gupfa ku bantu babaragiraniye nabi kuko tutavyemera canke tuvyemera tuguma dusangiye ikibano kimwe dukeneye twese kubaho neza ariko ntibizokunda igihe abantu badasubiye gushiranga imitima bagire bati ako kahise kabi ni gahite nyene kagende hanyuma duhagarare muri kazoza nako kubu gashasha mugabo kubu gashasha kaciye ubwenge muri make ijambo rya jambo nk'amajambo muri make tugerageze kwigana umutima w'uyu muvyeyi w'ikigongo wa dawe wacu Imana yacu umutima wa Yezu tumenye kumviriza umuntu agarutse tumubere une chance tumubere une grâce tumubere inema imushigi tumubere inguvu zimufasha kugira ngo aho anashaka kuva ashobore kuhava ego biraryoshe kubona umuntu asubiye kuba muzima narigeze kubona umuntu muri aba bantu bagiye baraca mu bihe bigoye yari yarishwe n'urumogi ubwiso bwaratunutse hamwe yo kwasamura gose uzobona ritaruka rimuvamo yarasubiye ku muntu mushasha yaranagabiranye ari ariko arafasha abandi ndavuga ni ese mukati ibintu biraryoshe mukuri kose gufashanya kugira ngo tuve mu nabi mu rukundo mu kwihanganiranira n'uwo wundi tabirakunda cyangwa wundi yibaza ko byakunze akagira umutima wihangana kugira ngo n'uwundi bikunde ntitube nk'uyu avuga ko yagumye hafi ya se mugabo ntashake kuwundi agaruka hafi ya se dukundane ku buryo dufashanya twese kugaruka heza kwa data ni heza murakoze cyane Pati ndabashimiye cyane gose murakoze nanje kuba mwasubiye kunterera mu mazi nka cagikere mukamamagara ngo tuyage ijambo ry'Imana namwe bwo mwese twari duteyamanye cari kiyago kiryoshe cyane ikiyago c'ukwakirana no kurekuriranira nuko rero nibaza yuko twahigiye byinshi naho kubimanuza nabifurije kururanirwa ndashimira mu buhinga bw'ivyuma badufashije kugira higende neza naho kubimanuza